projet ya Florentino Perez ariko arofise po gusumba abandi Olise Bayern bamaze kuba inyuma ko n'izina ryo mukinyi wabo asirikira mu mesha makuru ndetse no ku munsi w'ejo Paris Saint-Germain nayo nyene yerekanye ko bano bakinyi batarabagurishwa n'abakinyi ubona ngo n'abakinyi beza ariho kandi bagikeneye muri projet zabo ubwo Perez naho yatubwiye ngo azorungika amaofre nkuko Landry yabivuze ubwo ino promesse nta kintu kirimo cyo tumuno musi tugira amakinga kuvyo Perez yifuza bivanye n'abakinya baribo n'imigwi ndetse bakinira ivyo yifuza ya makenga niyo bura nico cambere kwera kuravye Olise kipe yitwa Bayern yabiteye ivyatsi atuye ntadandazwa conseil d'administration ati Madrid giri twibe tini muze tubabwire ko atadandazwa mugabo zako ni bariyo de contact entre Olise n'umugabo yitwa Florentino Perez wevye ogorana ko muzibiri Bayern Olise amaze kwa convaincu hari amudagi vya Clovis beto nibiri frekani bakurunkirije n'itanu kavyanga barakubwira atakira desa za ziri probablement egal na Clovis laboratoire yiwe bizobabiyeza umukinya cagenda rero bivuze ngo ivyo uzibira byose nibindi hamaze kwa contact Olise vyogorana ko ugira gute umugumana yashatse kugenda ico ni cambere ikigira kabira ahubwo no kwiyumvira ngo cette fois rero Madrid niki gitume Perez asezerana umustare gusumba gusezerana umukinya ashobora kuza gufasha equipe kuko mbere y'ikiganiro twese twagumye twiteze umukinya hagati mu kibuga ko vyarabwa ngo nubwo Konate n'umugabo yitwa Dumfries na Mourinho baje mugabo ngo Madrid acateganya kugura umukinya w'inyuma muri defense akavugwa ba Bastoni akavugwa ba Carafiori akavugwa ba Vardiol mugabo akavuga ngo ni nyuma y'uyu hariho objectif principal ibinyamakuru vyegere Madrid vyagumye vyaneka ngo Madrid vyanga bikondi iyi saison iteza kwifisa umukinya hagati mwiza donc aza kujua role ikomeye cyane iri majeur ariko ndafise profile yo kwibako ni hano hati hakuma havugwa uwitwa Enzo rero musa dutanga cyakatubwira ko ngomba tereke Olise je bwa mbere ngira ivyumviro bibiri cyumviro ca mbere cyo kumva ngo nivyo Madrid ugiye kuraba ivyo yagira bamo vyose nta mukinya ku nimero 7 uno musi typical isi y'umupira w'amaguru bavuga ngo uramwicaritse twumve kwibara riguye kwera ko twagiye turabona kuva Mbapaza niki baguma ibinyamakuru ngo lo victime sera Rodrigo Gozi n'ibindi bigiye bitandukanye kabona menga nta po afite mu itangaza makuru mugabo yitwa Olise akinjira ni Olise Mbappe Vini mu gihe atanu mwasohoye kandi aha urumumenyereza uburyo wumva ko bogwa byose mu minwe ukicarika Olise niko uba ukwicarika na Mbappe mugabo bagwaye ivyabo aba n'abakenyi bamwe bitandukanye na vya bintu umuntu yari karicarika Rodrigo kamenga birasanzwe ukumva ko abantu bavuga bakavuga kubera tala babona muri Rodrigo gusumba kubona kwa yu star afise rero muzi nemeza ko ico cambere Olise bagifise cyo twa Madrid murondera kwitwa kwitunza wa mukinyi mwiza ku nimero 7 wa wundi udapfa kwicarika n'isi y'umupira w'amaguru abantu bose mutanza ko bavuga ngo reka ibarira guye nabijya vyabaye kuri Xabi Alonso asora Vinicius akabwira ati reka uko zibara ico ni ikintu cambere ariko kandi ngaca niyumvira ko probably biba bikoze hazore amahirwe menshi uko muri nyashobora kugaruka muri system ya 4-3-3 ariko hakagugwa rero mukinyi wa hagati azazanye karite Madrid kereye kuzumba kuzana izina nizinzira zibiri ibona zana Olise kwera ko kuri Rwanda rwo kuri minota undi mukinya harafise profile nk'iya Olise canke point nizina no kudandaza nka Olise ariko kandi targeting agaruka muri 4-3-3 me utirengagije kugura mediateur ushaka mediateur mwiza ashobora kuza abafaransa kuvuga ngo ni kudicta tempo donc atanga rythme y'urukino sinibaza ko ni wazana Olise nk'umustar witwa Florentino Perez ucubwira abantu ngura hejeje kwera ko turazi ko esheke hagati mu kibuga still Madrid yacagize gute iracakina mukinyi wa hagati none ni mugabo kandi je mbona ata urgence yari ni mva nivyo nagomba tuce twibaze ese miliyoni igishoro cha miliyoni 150 aniteguye kuyarenza ni muri buryo nashika ku miliyoni 200 turetse ivyizina kuko hari n'uburyo Perez amvanga amezoko afise inyubako ziwiwe ashaka kugura umukinya akamugurira izina na profile gusumba ivyo equipe mukeneye ko mukibuga mumenyereza keneye ariko uno munsi yoba hari urgence kuri Jose Mourinho now twarabisubiyemo biraboneka ngo turaza ko tubigarukako haro point Jose Mourinho
afise muri mwino projet ya Perez turaza ko tubigaruka ko hari urgence ihari uno munsi kwa Madrid yo kwihutira gutanga miliyoni 200 cyangwa se miliyoni 150 cyangwa zirenga kuri Olise bivaye n'ivyo uno munsi Madrid ikeneye mu kibuga mvango n'abakinyi fise garante. Twabigarutse ko cyane Real Madrid premièrement carence ifise ni mu kibuga hagati umugabo yitwa Toni Kroos kuva sohoka muri equipe yitwa Real Madrid iri leadership yiwe yo kumva ngo nije ngomba kuyobora urukino Korianta inyana urukino rugomba kugenda ko ugiye kuraba buryo Kroos yarabayeho Kroos ntiyanyaruka biriya byo kuvuga ngo urumva ngo abakinyi nkaba ukukuntu Kavitinya kiruka ukukuntu aba mediateur nkaba Szoboszlai biruka mugabo Kroos yarabangutse mu mutwe gusumba ku mubiri no ku mubiri ntiyari lent mugabo Toni Kroos ivyumviro vyari byinshi rero uriya mugabo kuriya kuntu Kroos yakora niwe yorient urukino rwa Real Madrid buryo rugomba kugenda rero kuva soka kiriya gihe ntiyigeze asubirizwa kwa Real Madrid iyo uravye ibyo ariko barakina n'ubundi uravuga ngo aba mediateur Madrid ifise ni beza mugabo barabuze ya moteri hagati mu kibuga ibwira abakinyi ngo tugomba kugendera kuri ibi urukino tugomba kurutwara kuri no muvuduko selon nivyo turiko turashaka mwaka kanya akaroro ni kwa Paris Saint-Germain Vitinha niwe muntu niwe mudirija w'urukino abantu barabona Pedri Gonzalez kwa Barcelona rero no munsi jewe mbwiye ngo Michael Olise kwa Real Madrid jenda shira ko akora nkavuga yego kubera ko Olise nubwo yo mwinjiza nk'umustar Olise nta ego Olise ahubwo aryoherwa no gukinisha abandi gusumbangira gutsinda kuko uravye umuntu ashobora guheza seza afise assist 20 n'izindi uyu mukinyi nta egoisme bimurimo rero no munsi Real Madrid nimba yogura Olise kamugura nk'umwataka premier mabaronse umumenyereza mu mwaka weze ubuka twabigarutse ko kenshi tukavuga ngo mu mwaka weze w'inkino Jude Victor William Bellingham hari profile ufise mutaberanye bon hari poste ukinishwa ko mutaberanye gukina nk'umudisi Jude mbanda bibona hakiriya gihe Barcelona yakinisha Pedri nk'umudisi mu Afrika amaze kuzana mu Atoye ubere kwitwa nimero 8 rero je none mama na Real Madrid yaronse umumenyereza ashobora guha instruction Jude Bellingham akazigenderako yitwa Jose Mourinho ambwiye ati wewe muri nimero 10 karite de passe yawe iri hasi wifuza ibitsindo gusumba ikindi kintu cyaco cyose nimero 10 ni organize urukino nimero 10 ni assista nimero 10 ni yanima match nyani igomba kugenda ivyo byose Jose Mourinho arafise poye kubikura mu mugabo yitwa Jude Bellingham ambwiye ati wewe ndakugize nimero 8 ukigira nimero 8 Jude Bellingham bigaca bitoka Michael Olise we niyo wogira karanse ku 10 ukavuga ati jewe Arda gura sinda mukeneye muri squad yanje Olise ivyo guha ku 10 gurere ntavyo yotanga Olise n'ubundi uvuze ngo ngumye muri Mediana Trua Federico Valverde Chouameni na Jude Bellingham nshaka gukina 4-3-3 Olise buryo nta wundi mukinyi bafise yo bitanga bivuze no munsi jewe kwinjiza mu mediateur seno n'umugabo witwa Jose Mourinho niyo bakwinjiza Michael Olise jemba bana hagipfuye kuko Jose Mourinho afise kubwira Jude Bellingham ati wewe rokira kina nka 8 kandi Jude Bellingham ugiye kuraba nka nimero 8 niho yoba mwiza gusumba ko ari mwiza ku nimero 10 ahubwo biradepanda ku bushobozi canke ku vyumviro vy'umugabo witwa Jose Mourinho gusumba kumva ngo Real Madrid yaguze Michael Olise Olise dufatiye kuva equipe ishaka n'abakinyi ifise nanje no mushira muri equipe kubera ko no munsi iyi equipe ihuye n'umumenyereza mwiza nka kuri kwa Luis Enrique cya Pep Guardiola ni match 3-5 za mbere Jude Bellingham baje ko nimero 8 mwiza uno munsi Pedri Gonzalez sio Barcelona ni kugenderako mugabo Pedri mu nimero 10 yareza sezatana assistance ariko ubwo wamvise nuko deja Mourinho c'est pas un entraîneur très fort tactiquement ahubwo ari fort muri gestion no guhuza donc amazina akomeye mugabo turiko turabona football ija football samazina football ni qualité est-ce que abakinyi barakompletera nivyo mabona attack ya Vini n'umugabo yitwa Kylian Mbappe ndetse na Olise iburyo nivyo vyokunda ariko kandi ikibazo ncangira stira abakinyi naho baba bakinana bakagusindira ibitsindo naho vyo bigihumbi mugabo givise ibibazo mwugarizo givise ibibazo muri Mediana atari n'ibibazo byo kubura abakinyi bugarizi bigaragara ko atari n'ibibazo byo kubura abakinyi wanashima kuko nuno munsi
siri imbere gusa mu satirizi no muri defense bigaragara ngo Madrid dufashe nka Konate nivyo ni mwiza kandi bamutoye ko rero mu agent libre kandi ari cyo yofasha mugabo no munsi wari kumufise umumenyereza wo mu visionnaire wo mu tacticien kumureka kugupropose undi mukinya atari oya Konate nubwo bamuronse muri defense ya Real Madrid bongeramo undi musenke kugira Konate ngo azokina na Dini Hoyse nawe ushaka ukamubwira Konate ntabwo ari inyishu yuzuye y'ubugarizi bwa Real ni inyishu mu bibazo biri muri defense ariko siyo nyishu furu nawe ushaka ukamwongeramo Joe Bwoba mfise n'ubundi nubwo Madrid iri cari kiriruka mu bintu by'amazina gusumba kwiruka muri karite nivyo Mourinho twamumenye kuguza aya mazina y'ina komakomeye akabwira ngo genda mukora akazi mugabo umupira ndiko bukene ubwo bwije je suis pas sûr certain ko fise Klopp no munsi yari kwemera ko utangura gutagetinga ba Olise utangura kudagetinga ba Dumfries na ba Konate abandi bagiye batandukanye kuko nubundi style nta mukinyi ari karavugwa Madrid atari umukinyi yamaze kubaka izina ahagize gute ahari ngo no munsi uko turamenyereza nka Luis Enrique arakubwira ati reka batuzimbe mugabo n'umukinyi atazwi benshi batamugirira mugabo genda cyo ndamukenemo nzanira William Pajo mukuye kwa Frankfurt probably migiye saba Pajo abandi bari kwiruka kuri ba Gabriel Magalhaes bari bamaze kwandika izina kwa Arsenal abandi bari kwiruka kuri ba Josco Guardiola abandi bari kwiruka mu bakinyi bakomakomeye twamaze kumenya mugabo yabwiye ati nzare mugabo witwa Pajo muri Mediana abwiye ati reka Renato Sanchez mumugereke ko amafaranga hari umwana yitwa João Neves mugire gute mumunzanire tinacitse hano sanga Vitinha numwe mu bakinyi beza mufise tugomba kumubakira ko ntaja mu satirizi akavuga ngo peut-être benshi bo kwiyumvira nakana bakomakomeye ba Haaland uribuka ko yavuzwe kwa Paris ukiyumvira ba Alvarez n'abandi yabwiye ati no nigikunda hari umwana ari muri Rennes Bayern nikirarondera ni karite nziza mu byo dukeneye ni mumuzane yitwa Desire de 60 millions none munsi duwageze ageze raba Bayern ni targeting Olise none ari kwa Crystal za Madrid nizamubona una munsi ageze zimugura 50 millions nanye bakabwira ati naho majana 2 nituba donc still ndabona ico kibazo cyo kumva ngo Madrid izina nivyo ibi warabibayemo witwa Perez ariko utarubaka n'izindi secteur tactique bien établie yiwawe ibiboneka nubundi biraba nko muri 2006 ubure resultat office abakinyi beza je pars kuko ukabura igikombe kumubwira gatatu ufise Olise ufise Mbappé ufise Vini ufise Jude Bellingham n'abandi nawe uzo watsinze mu matora rikwerme inyuma y'amezi 5 wowe nyine avuga ati rero ivyo kurongora Madrid ndabasigiye beza ndagiye bamwitwa uri Enes asanzwe ari perezida wa Bayern bigaragara ko we nabo bari ku murongozi wa equipe ya Bayern nabo bongeye gukora ribomba arabwiye ati bavuze bati niyo bamajana 2 Mikel Olise will not be sold not even for a 200 million no Yoba million majana 2 ati dukina uyu mukino kubw'abakunzi bacu atira kubw'abakunzi byacu vyoba ari bibi gato mu gihe tuba dufise 200 million canka sarenga ariko